Agishika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, umupfasoni Sylvie Wiragiye aserukira imbere y'amategeko ikigo Fondation Wiragiye yakiranywe n'igishika cinshi n'abagendana ubumuga butandukanye harimwo n'ubwo kutabona. Ukaba wari umunezero mwinshi cyane. Byaboneka ko bishimiye kubona umupfasoni Wiragiye yatahukanya ku gashimwe mu karere ka Afrika.
mu ijambo yashikirije Uwiragiye yavuze ko agashimwe yaronse gasigura ibikorwa vyiza umuntu aba yarakoze. Aka gashimwe gasigura neza na neza ibikorwa by'umuntu aba yarakoze, aho twari twitabiye inama y'abagendana ubumuga aha mu gihugu kibanyi ca Kongo Kinshasa, neza na neza niho twari turi. Rero iyo nama yari yo gushimira abakoze neza, sanganijewe batoye nakoze neza. Uwiragiye arongoye ico kigo avuga ko agashimwe yaronse atari ku izina ryiwe ahubwo ari ku izina ry'igihugu canabigizemo uruhara. Turavye iyo umurundi kazi canke umurundi arosa agashimwe kangana gutya aba ari igihugu kirosa agashimwe. Jewe nabo nserukira abagendana ubumuga bwo kutabona dufise umunezero kuko na cane cane amaboko y'igihugu niyo yari yadufashije kugira dushikira aka gashimwe. Rero twe dufise umunezero ko tuzaniye agashimwe igihugu kuko n'igihugu kikarose sijenda karose imidari 2 mbere n'urupapuro rushimira ndetse no kunkorona nk'umuvyeyi yakoze neza. Rero twe turanezerewe nk'abarongozi ba Fondation Uwiragiye dufise umunezero ko twashoboye kubishikako, ariko neza na neza dushimira cane cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuko baradufashe mu mugongo na cane cane mu gushigikira agateka k'abagendana ubumuga hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Baradufasha bimwe bikwiye ndetse n'umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nawe yarahigerera akadufata mu mugongo. Rero turi hano dushimira n'icubahiro umukuru wacu w'igihugu ndetse n'abamufasha kuko yashizeho amategeko agenga neza abamugaye. Rero twe dufise umunezero kuko twabonye ikimenyetso c'ineza y'Imana mu kuronka agashimwe. Anatera kamo wowe wese abishoboye kugira ico akoze mu gufasha abafise ubumuga butandukanye. Notera kamo na cane cane abarongoye abandi muri aba bafasha abafise ubumuga butandukanye si kutabona gusa yuko bokora neza ntibakorere inda zabo ahubwo bashire ineza y'umuntu amugaye, niho tubona ibikorwa twakoze imbere. Ikigo Fondation Uwiragiye cuguruwe mu mwaka wa 2018 kikaba kireze abana bagendana ubumuga butandukanye.